abagwaye bakire, abaheranye bishure. Rema intahe dutabare. Rema ya. Mpagaze hano nshimira Imana ku cyiza yarayinkoreye. Ejo ku munsi wa gatandatu narabyutse mu gatondo, ndabyuka nditegura nja ku kazi. Hanyuma imbere kugenda narabajije umutware wanje ko akora, kuko dusanzwe dukora twese. Arambwira ati n'umunsi sinkora ndaruhuka. Je ndamusezera nca ndagenda, nsiga abana bakomeye, bose bakomeye. Hanyuma ko narabwiye ndakora, ku mugoroba ndataha. Ntasheshitse muhira sanga abana ntibakwiye. Badakwiye ndabaza mbega umwe ari hehe. Barambwira bati yagiye ntituzi yari. Ari umwana avuye mu wa gatandatu agiye mu w'indwi. Cyane yumvira ntiyoba yagiye kuraba abandi bana bigana kugira ngo bamuhe amanote cyangwa ibindi. Ndishanja ndakotwa muhira. Hanyuma umwana ndarindira ndabura saa 2 saa 3 ndarindira ndahebura. Ndateba ndatelefona papa wiwe arambwira ati uwo mwana sinzi ibyiwe. Ndataye équilibre ndaja mwibarabara ndazunguruka ndabura. Saa 4 z'ijoro ntangura kuyerera mwibarabara ndondera. Mugabo nagiye mfise agatambara ndagashira ku mutima n'Imana. Kagatambara ni ugumye umutima wanje. Mugabo ikindi naributse yuko mu kwezi kw'icumi ibyago n'ibitero ariho byama bitera famiye yiwanje. Ndazunguruka mwibarabara saa 4 n'inusu saa 5 ndahageze numva umwana ari muhira arantelefone arambwira ati mama wa mwana arashitse. Candaza ndirukanga duhurira muhira, mfise ishavu ntishika ndamukubita ndamubaza yavuye. Umwana ndamuravye sanga yavyimbye amaso ari mu guturumbuka, ndamubaza ntuvuye he? Ati mama je nagiye ngiye gutorikaye ku mwana twigana. Ati ngeze mu nzira ku kibanza hafi y'abayisilamu ngaho. Ati naherutse nifata mu mwaso ibyakurikiye sinabitoye. None amasaha uvuye he? Ati jewe nagiye ngeze ahantu ndabura iyo ngeze. Ati ngiye ndaba ndabona umuntu w'umugabo hagaze imbere yanje ndamubaza nti ko mbona nazimiye ahandi nihe? Atacambwira ko ndi mu rubirizi. Isaha 4 z'ijoro. Ati je mu rubirizi sinayibwashikeyo. Ati none je iwacu kwari ku Buterere ubona ashika muhira gute? Ati hari bisi ya nyuma iri kija kuri Kotebu, nimba ufise amahera fata iyo bisi. Umwana afata bisi, yarafise amahera 1000 gusa, araza bisi mushikana kuri Kotebu. Ntayandi mahera yarafise, saa 5 cyava yiruka ashika muhira. Imana birantabaye gutyo, ndamubajije ngene yagiyeyo n'ingene yagarutse, ntazina kimwe ntihazi byabaye. Mugabo nkenguruka Imana yo mwijuru yantabaye ikamfasha. Amashimeshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Twarababwiye ko ku kwezi ari uko intahe Imana itegerezwa kwihesha icyubahiro. Yesu nashimwe. Nanje mpagaze ngashima Imana ko yampaye ikibondo. Murazi ko bitorosha abavyeyi. Ubu naho ikindi shima Imana ubu nyene mvuye muhira nshike muri Kotebu nurira bisi. Iyo bisi twarimo umushoferi arasohoka. Ashohoce niho twebwe twasigara muri bisi citangura kwijana yo nyene. Twese dukomera induru rimwe nico nshimira Imana kuko Imana yaturinze. Amen. Haleluya. Hagaze ngashima Imana maze igihe ngaha mumbona ariko Imana yarayinkoreye igitangaza. Jewe batanguye kusengera ngaha haciye haza ibintu birama mu maso ndi nyama gusa, ariko Imana ejo ndaza maze iminsi nza ndaza, ariko Imana igitangaza nijoro yankoreye. Aho umubiri nkabona amazi umenga ni bidoni yikoreye. Ejo ndaza bongera baransengera, bansengeye nshitse muhira ndaryama, ndyamye ncasanga ya mazi yahindutse amaraso ari muri nyamubiri. Hanyuma mwijoro ncasanga ya maraso amenetse nza numva umenga ndaruhutse. Ubu naho mbabara inguma numva nduhutse. Ndashima Imana yavuze ngo mushitse muhira hari ikintu mubona, ngo hariho abantu baba bahevye, ngo muzoza muraza kumva amatelefone. Nta telefone nari mfise. Nze mbona ya telefone iravuze, nze mbona umwana aje kundaba. Nyamwana arambwira ngo papa n'umukozi w'Imana ngo ubu yarose ubwarimu. Ngo je namubwiye ngo utagiye kumuraba ngo amaraso yiwe Imana izoyakubaza. Ndashimye Imana nyaguhezagirwa
nashitse ukomera ngaha amashi umwami wacu Yesu Kristo yaje arembye none Imana yatanguye gukora ibikomeye. Amashi ku mwami Yesu. Muze murarezima muvuga ibifadika kugira dukoreshe umwanya neza. Yesu ashimwe. Je mpagaze ngaha nshima Imana kubyo Imana yankoreye. No kuvuga ndabihereye ku ntango sinobitondora ngo ndabimare. Ariko mpagaze ngaha nshima Imana kubera mpagaze ngaha nshima Imana kubera mu muryango wanje. Jewe umudamu yaragwaye aragira kure, hanyuma icyo gihe sinari nkijijwe nari nasubiye inyuma, ariko ndibuka ko na telefone umukozi w'Imana ntamuzi atanze. Icyo gihe ni ukuvuga jewe umudamu yaragwaye arahinduka isura yose, ngira ngo amera nk'uko kurya ingurube imeze, haba mu maso ku mubiri arabyimba. Mugabo umukozi w'Imana umugore akamaza iminsi yose umukozi w'Imana akamusengera je niriwe mu gitanda njyamye kwa Mose naje gusenga, akava gusenga nkigira mu icupa nyinywera icupa n'abajama tugaheza tugataha. Ariko inyuma y'ivyo ndavuga ati haza umugenzi arambarira ati umudamu wawe urajya kumupimisha urabe neza ko atakantu bamugiriye. Naragiye ndamupimisha, aho ngiye bacambwira ngo kuri bajya bapima imiti y'ikirundi n'ibiki kurumva nari nasubiye inyuma nasengera muri Pentecote, kuko bacambwira ati umugore wawe ati genda uzana amazi wigurira amazi wenyene unzanira usuke mu kabasi. Ndagenda ndayazana, bambwira ati mbega waravyaye amahasa? Ati yego. Acafata nyamazi asuka mu kabase, ndiko ndabona acashiramo umuti, ya mazi yose acahinduka amaraso. Ijambo yambwiye ati umugore wawe bamushize mu iteka bicuritse. Ntinone zogenda gute ngo kugira namukuvurire amahera 980. Ndavuga ati ayo mahera kweri noronka basi ko mvise 300 nakuntu uwo mumvurira cyane. Mvuga ati oya, aho raciye mvuga ati madame genda usenga Imana yawe canke aho ujya gusengera ugenda ujye mukozi w'Imana agusengere, kuko jewe namumva kuri telefone nkaba kuri YouTube mugabo kugira munyure ngaha mu sengero bikaba umuzuri zina. Rero nyona canza nzaranye n'umudamu, ndavuga ati reka ngende nje kuraba abantu naje nze kangeze zize nabikije na museri 3 ahantu. Ndavuga ati zino mvuye gusenga narumvise ko batabuza kunywa inzoga uyihe bushatse. Mugabo uwo munsi nagiye ndabona n'umukozi w'Imana ajanuka kwa mwarimu Filigas, anugise kwa mwarimu Filigas aravuga ati genda wewe twavuganye bihagije. Iki Imana yakoze rero nukuvuga yuko umudamu wanje n'abana nta gihe na kimwe nta kwezi na kumwe kwarengana umugore n'abana batagwaye. Ndose amahera, ayo mahera ashikira mu ngorane. Mugabo ndashimira Imana kuhera ninjiye agahano mu rusengero umunsi wanje n'amahoro. Ivyo byose ndabishimira Imana ko Imana yabikoze. Amashi ku mwami wacu Yesu nivyo nyene twari dukeneye. Yesu aguhezagire cyane. Sinashimye ijwi nirisohoka cyane mihangane, ijwi nirisohoka cyane ngaha nasari. Tukomere amashi mungere wacu. Duhere ku mashi y'Imana. Imana iragahora ku ngoma, bariyo duhera ko tuyikomera amashi menshi. Mpagaze ngaha nshimira Imana ishikanye ngaha kuri uyu munsi. Sinenzi ko noshikanye uyu munsi habaye kubw'Imana. Shewe shimira Imana yampaye kino kibondo, nari ndushe cyane. Umunsi kivuka nagiye ku bitaro kwa Mansera, baranyirukana ngo ntabyo bashoboye ngo ningende kwa Ntiba
kwa ntiba ndagenda ngo ntabyo bashoboye ngo ninje ku bitaro bikuru ndaja kuri wa karede banyakira saa 2 y'ijoro bangirira cesarienne kuva iyo saa 2 y'ijoro nagiye kuboneka saa 9 y'umurango bari bansinzirije wese kuva uwo munsi bangirira cesarienne nta mahoro narose ntashe muhira nta mahoro na gato nigeze ndonka nagumye nza ndaribwa cyane nkaribwa kose hamwe nkubitika nkahera ndonda ndagenda hanari umuntu munini nya cyane none raba nta n'ibiro 2 nsigaye mpima hama kuwa gatanu sinamenye ngene banshikanye ngaha sinzi ngene bankuye ku moto hajya niriwe ngaha bansengera nagiye gutora ubwenge mu ijoro bankuye ngaha mungere wacu Imana nibaza ko twobivuga abasenzi bari ngaha baratwibuka baramwibuka yaje ngaha kuwa gatanu yapfuye yari umupfu adatambuka aticara atabwenge najewe naratinye ndavuga ati uyu muntu batuzaniye umuntu asa n'uwapfuye nyene urumva nta bwenge nawe ntazi ko ntatambuka ntiyicara nukurambarara nta nguvu nta nkome si hari n'ubwenge bwose bwagiye ari mu bantu twashoboye gusengera hafi nk'umunsi wose twaramusengeye ituro ya mbere nk'isaha n'inusu turasubira nk'isaha tuca tumushyira ku rutonde rwo gusengerwa kuva mu gatondo burya yavuye ngaha nka saa 1 gutyo ijoro ava ngaha atambuka yaje aratambuka ava ngaha afise ubwenge yaje atabwenge uburibwe bwose bwaheze ingorane zose yarafise zaheze murabona baratambuka arafise umwana ntaki Imana uyu muntu yamwongeye iminsi ku munsi ikamwongera kubaho ku munsi wa kabiri mumenye ngo uyu ni muzuka kuko abamusenzi bamusengeye nibo babizi twaragera tumusengeye akadahwa ibintu tutabona ivyo ari byo kandi amaze igihe hatajya yaravuze ngo wari umaze igihe kingana iki indwi 2 ata kintu na kimwe ashira mu nda ata n'amazi indwi 2 agwaye uko ayajeje kugirirwa operation ata kintu na kimwe ashira ku munwa amaberebere yarumye umwana yarabuze ico yonka kuva ava mu nda yiwe hari haheze ukwezi urumva ibintu yadahwa ntitwabona iyo biva ariko yadahwa ibintu bimeze nk'amashira vyaboreye mu nda amashira gusa nivyo vyaza amashira Imana yo mu ijuru yarayimwongeye iminsi yaradashwe akabase ibintu biteye ubwoba gose atana amazi yanwa tuduze icubahiro c'umwami Yesu Imana iragahora ku ngoma yaramwongeye iminsi yo kubaho Yesu aguhezagira Haleluya Jeni mpagaze ngaha ngomba gushimira Imana ivy'Imana yankoreye jewe nakuze ntazi gusenga kuva navuka ndibaza no banari namera gusenga nk'ivise nk'imyaka 8 jewe rero ngaha nari maze kuhaza kabiri nzari kuwa Mungu mvuye ngaha nshitse muhira nkajya subira nkanywa inzoga nkanywa itabi ubu bari basigaye banyitwa kiboregwa ko bari basigaye banyitwa kiboregwa mu ikaritiye hose ndashima Imana rero ubu ko mbona inzoga nazihevye byose nabihevye mu nkomera amashimana Imana iraguhinduriye izina baza kukwitwa mukizwa Yesu ashimwe mpagaze ngaha ngomba kuvuga kizi Imana yankoreye naraje ngaha ku munsi wa gatanu sinatambuka neza najya ku maesikariye baranduza nama ndi ntambutse mwibarabara nazamuna ndi hasi ariko kwa gatanu baransengera ngaha baransengera ariko baransengera nkumva kiza nk'igikorogwa nkacira umutwe ukambabaza cyane wandya nkankumva hari umenga
n'amazi ari karabira ntaha numva mfise ka mitende ejo ndagaruka barasubira baransengera nagira ndababwire ko ntashobora kwicara hasi ariko ejo narashoboye kwicara hasi umunsi urahera hose turiko turasenga nkihagurutsa ibyo bintu bitakunda je sinashobora gukoropa ariko mvuye muhira mpejeye kwikoropera muri dushe yanje umugongo nari mfise ubu warangiye nk'intozi mu bitugu cyane ariko ubu ndakomeye Imana ihabwe icubahiro. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Tumusengeye iminsi 2 Imana ikoze ibitangaza. Yesu nashimwe. Naje nashaka gushimira Imana repentance vraiment ibintu bimaze kunkora ni byinshi. Je sino bidonda ndabiheze mugani byinshi gose birandenga. Mugaje ngashima ibintu bitatu Imana nkore muri indwi vraiment pasteur avuze yuko dusenga dukura impwe mu y'urufu. Bene data je mu nzu wanje ufuna gone n'amasabiri. No mukanuko ndagumva. Je nako ndamesara mu gitondo. Ngira gucana umva ubwobo muri wose nangwe kugugumwa. Ndahiga ibintu bifashe ibyo ari byo. Cyandeka kumesa ninjira mu nzu mugamva mu nzu biranse canja kwibarabara. Ndafise ubwana bwanje bw'amahasa afise imyaka 3 n'inusu. Cyanumva kamwe mu abanyika ko karera kavuga ngo ikirato cyanje. Cyange ndaniruka kuraba. Ngiye nirutse kuraba cyansanga afise umwanda mukuru gwera kubinge bishika ngaha anye munda. No mugenzi we ndabaza ati ibi nibikingwe ikirato. Ngiye cyansanga ari yakoreke muri Force Boutique. Ndende kandi maze kuzura. Hirya na ntamwe afise yo gufata haba n'imana no gufata yaguye hagati na hagati. Nukuri ndashishimurwa ndagico mvuga ndabura. Abantu batati none umwana ninde yamukuyemo ndavuga uti je sinzi wamukuyemo nandabanya gucagu nyene uwo mutawa cavuga ngo je ngo namuteruye ngo ninguvu ndamashira hariya mutoya abantu bavuga uti nukuri so yamuterura bwo n'Imana yamuteruye ndavuga uti igihe twasanga dukuraho urufu ti nukuri Imana yankore bitangaza ivyo ntivyare satani rabimana abana banje nakugira ikiro cy'amhasabiri Imana irabimana satani babonye iti sindambiwe umwana wanje mukuri ariko arateka se bababwe ngo abakorera ibitumbura ariko arakora ibitumbura bene data bize makoto ibitumbura biraturika kujya kwigerenade biri mu makoto abantu bose bariruka naso bari mu nzu arikanga soka yiruka ibaza ngo ntantu dutama bikorabara aravuga uti oyasamba abantu batema bihabwo n'amakoto aturitse abantu tivyo biraba amakoto aturika nk'igerenade burya ntivyahereye aho burya mwana agiye byashize hasi nyetona kamakoto asana yatuje akubisema agafurusheti gucanga kurema ibitumbura nundi amakota cara turika byatumbura byose biranyabagira aho yohiye amasemanira zibira ashaka maboko ahantu hatonya ivyo ndabishimira Imana nundi mwana aje muhereza cara fatwa n'ibintu arashamukanwa umwanda aronda arahera nukuri ndavuga ibintu nibiki biriko birabakunda vuti mugamana wavye ko twakuyeho urupfu muri repentance natwe turaba repentance n'abana banje mu repentance barimo nukuri ndagomba niyereke umwana ajenye ntageze umunsi umwe araremba mbona agiye gupfa cyandasohoka sene z'ijoro nja mwibarabara yego hama cyanza nga kuri eglise cyankura n'umukozi w'Imana Andre aramusengera umwana anje arakira nuko ivyo ndabishimiye Imana kuye mu urupfu mu rw'iwanje habw'icyubahiro amashimeshi ku mwami Yesu. Yesu nashimwe nanje gushima Imana je barampaye sumu ndamara iminsi ndi mu nzu ntazi ibintu nari byari byo mu nda mbabaye cyane ariko naraje ngaha baransengera byose ndabidahwa ari maze indwi ntafungura bamaze kunsengera ngaha hanya narafunguye ndakubwa neza ndasinzira ibintu bitagigera biba ndashimiye n'Imana kubona naraye ndose umwana Imana ishimwe amashimeshi ku mwami Yesu. Yesu nashimwe nanje mpagaze ngaha nshimira Imana n'umukozi wayo akorana nayo kugitangaza Imana yankoreye Imana ishimwe narimaze se w'abana wanje yaramaze ikiringo cy'umwaka urenga yaraguye ari mu nzoga gusa ariko ejo namubonye aza ndamubonana ishusho ntarimerutse kumubonana mbonaje akayangana uno munsi mu gatondo niho yaciye ambwira ati tujane gusenga Imana ishimwe cyane ndashimiye Imana rero kubw'umwungere n'Imana akorana nayo namugoye kenshi ndamurondera kenshi ndamubwira nti byansi
ariko kuwa Mungu ijambo yambwiye yararushe cyane, ariko arambwira ijambo ryiza cyane, arambwira ati nta misi isigaye ugiye kumubona yaje. Ariko nagira ivyizigiro nibutse ko yigeze guhagarara ku gicaniro cejejwe aririmbira Imana, nkavuga ati Imana ntizomureka. Ndemesha rero n'abamama bafise ikibazo nk'iki narifise, na mwebwe abagabo banyu bagiye kuza vuba. Amen. Kwa Mungu yambariye ngo yacitse intege ngo yumva wapi ngo vyananiranye, ndamubwira ati wapi, ahubwo nta n'imisi isigaye vuba cyane umubona ngaha. Nabivuze kwa Mungu, urumva ko kwa Mungu yaje. Icyubahiro kibica umwami Yesu. Yesu ashimwe. Dukomera amashi Imana yacu yo mwijuru. Tongere dukomera amashi umupasiteri wacu Imana yaduhaye hageze. Ikintu ngomba gushimira Imana, kumbashimira Imana kuvyerekeye imitwaro twanditse 3. Je nanditse imitwaro 3 mugamca mpera kuwo warumbabaje cyane, naguma niyumvira ku buryo no mu mubiri numva yuko byayangaye. Udamaze kuyitanga ncafata umutaye nari mfise ati jewe reka yantanga igishimo cyo kugira ngo Imana ibinkore. Cyo nja gushimira Imana rero, umutwaro wa mbere Imana yarawunyishuye. Kandi ni wari undi wari umutwaro w'umutahe Imana yakoreye mu muntu nyene nta naziga. Ku munsi w'Imana nyene kuwa mbere Imana ibarampaye, nihabwe icubahiro. Amen. Yesu nashimwe. Nimumfashe dukomera amashi umukozi mwiza w'Imana. Nanje inaye nagomba gushinga kwa Mungu narindi ngaha. Nari mfise umugwayi agwariye muri hôpital militaire, ndaza ndabibwira abakozi b'Imana, ndababarira ayuzuye inda agwaye igitigu, bamanyere ku mukozi mwiza w'Imana, bambarira ngo muhamaza gusengere uyamushira yanyu. Mvuye ngaha ndayamushiriye aranwa, yarafise ikibazo cyuko umwanda mukuru camukana, akagwarana n'ico gitigu. Hama kuwa mbere mu gatondo niho yatangura gutora inzira y'ukungene biciyo byahora bizanana. Nagira nshimira Imana yabikoze, yakoze ibya mbere n'ibindi zobikora, gusa aracagwaye indira cyawuzuye. Babwiye dushimira Imana kubayemera bose. Amen. Muravyibuka ko atari we wa mbere, ari wundi yari amaze imyaka 12 ari muri Prince Regent. 10 n'itatu. Aha, 13 umwanda uca mu kanwa. 13 yaye mu bitaro vyose yari yaragiye ahantu hose byarananiranye, umwanda uca mu kanwa. Ariko kuva shika hano byaciye bitora inzira. Urumva ko n'uwamazi twasengeye yari amazi ibihe ariyo yuguruye. Hari n'akandi kana bagomba kugira operation kava hehe Imwaro, muravyibuka nako vyari byarananiranye kuva kavuka, bagomba kukagira operation bamujana muri Prince Regent, bamara igihe bamushira kuri programme bihinduka, sinzi waciye amuha makuru aramuzana, twaramusengeye yavuye ngaho bitoye inzira, umwana ntiyaba yakigirirwa operation yaciye ataha. Nuwo rero Imana yabitunganije uwo mwanda ugaca ruguru imukize, ntutahe tutagusengeye mu gishingo ciwe. Kandi nyuma yaho turaguha umukozi w'Imana agenda murambike kwibiganza kwiyonda irahomboka, ingwara zose zikire mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi ndashimira Imana yo yandokoreye umuryango wanje, aho bagomba kuyica mama we wanje, abantu bari bamutegereye mu ijoro bagomba kumwica, ariko ndashimira Imana yo yamundokoreye. Nkashimira n'Imana yo yarayindokoye mu ino joro, aho narayenda rota abarozi bagomba kunyica, ariko bakaca bahitana uwo twari kumwe mu nzu, ariko ndashimira Imana byose Imana yabigenje neza na ubundi muzima. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi nanje ndashimira Imana kuba narashitse ngaha muri kino kibanza. Nahora nguma ndota indoto zo ruguru misi yose, mvyuka nkicara nkaguma nicaye byanka nkiyumvira nkaguma numva ishavu, ariko umukozi w'Imana arambwiye ngo inze kuwa kane barasengera. Umukozi w'Imana yeriza aravuga ngo muzoze ngo babasengere ngo kandi indoto zanyu zigiye gutangura kuzamara rota indoto zifise ikimazi.
ariko ubu byatanguye kuza. Imana ishimwe. amashi menshi ku mwami Yesu.